Ubuzima n'ubusaza, inzira y'ukuri n'impinduka. Ubuzima ni urugendo rutangura umuntu atana kimwe ari, atiyizi atanuwumuzi, rugashikira umusozo mu gahinda ko kwibagirwa burundu. Umuntu akabaho, agasaza, agapfa, akibagirwa. Hari n'abandi benshi bidasabwa gusaza, bapfa bakiri bato. Ariko ni gute ubusaza budusanga? Nubuhe bubi bw'ubusaza? Abashaje bagira uruhara rungana gute mu mibereho y'isi? Icegeranyo cy'uyu munsi kiragerageza gutanga inyishu. Je tugiye kubana ni Sharifu, ndabahaye ikaze. Ubusaza ni igice cy'ubuzima, aho umubiri w'umuntu n'ubwenge bwiwe biba bitagikora nk'uko vyahoze mu buto. Nigihe ingingo z'umubiri zitagikora neza, ubwenge bukagenda butakaza imbaraga, maze umuntu agatangura kugira intege nke no kwibuka nabi. Ngo buryo gusaza no gusahurwa nivyo koko ntibabeshe. Iyo umuntu amaze gusaza, hari ibintu bitari vyiza bigenda bimushikira: kugabanuka kw'inguvu, imitsi, amagufa, umutima n'ubwonko biratakaza ubushobozi. Hari ingwara nyinshi z'ubwonko zigaragara kuri we: kwibona nk'uwataye akamaro, kwibona nkaho ari umuntu atagifise agaciro. Abashaje benshi bumva yuko atagaciro bagifise kandi atani jambo bagifise. Akenshi kandi iyo umuntu amaze gusaza, aba adashoboye kwitunganiriza ubuzima, kuko abenshi bakenera gufashwa kwambara, kurya, mbese no kugenda. Iyo umuntu amaze gusaza, hari ibintu vyinshi, haba mu muryango, haba ku buzima bwiwe, cambure mu gihugu, aba atagishoboye gutanga umusaruro, kandi n'amikoro yiwe akagenda agabanuka uko bukeye uko bwije. Mu miryango myinshi, abantu iyo bamaze gusaza basigara ari bonyene, bagaterwa kato, bagasigara babona umenga nta kintu bakimaze kubera gusaza. Iyo umuntu amaze gusaza, imbaraga z'umubiri ziba nkeya, kandi kwihuta kw'ingingo runaka bikagorana. Ariko mu by'ukuri, nubwo umuntu yamaze gusaza aba atakaje ingufu z'umubiri n'ibindi bitandukanye, ariko uburambe n'ubwenge bwinshi muri we buriyubaka. Mu by'ukuri abashaje ntibakora nk'abato, ariko bafise inama, ubwitonzi n'ubumenyi n'amarorerwa babonye mu byo baciyemo. Mu miryango myinshi bagira uruhare mu gutanga ubwitonzi, uburere n'inkunga zo gufasha abakiri bato. Ushobora kwibaza ngo ni ryari umuntu atangura kumva yuko ashaje? Iyo atagifise imbaraga zo gukora ibintu vyoroshe, iyo atakicibuka ibintu nk'uko vyahoze, iyo atangura kugira uburibwe budasanzwe mu ngingo, iyo abandi batagikoresha inama ziwe uko kera vyari bimeze. Hari abatangura kuvyumva mu myaka 50 cyangwa 60, abandi mbere bakavyumva nko ku myaka 70 bitewe n'ubuzima babayemo. None ni ryari umuntu abashaje vy'ukuri? Ku rwego rw'ubuvuzi, ubusaza butangura ku myaka 60 y'amavuko, aho umuntu afatwa nk'uwujuje ibisabwa kuba umugabo cambura umugore w'inararibonye. Ariko mu vy'ukuri umuntu abashaje igihe ingingo ziwe zitagishobora kwivugurura, umutima wiwe utagishobora gukomera imbere y'ingorane, cambure mu gihe umuryango wiwe uba utakimubona nk'umuntu yogishwa inama. Kuko mu gihe aba amaze gusaza, ubwenge bwiwe bwose yari afise buragenda bugabanuka. Ubusaza si ingwara, ni intambwe y'ubuzima, si ugutakaza akamaro, ahubwo ni igihe cyo gutanga urumuri rw'inzira mwanyuzemwo. Kubw'iyo mpamvu umuntu wese arasabwa kubahiriza abashaje, kubumvira, kuko harimo ubutunzi bwinshi cyane. Hari abantu babayeho bakoze ubushakashatsi bukomeye ku mpinduka z'umubiri n'ubwonko. Ivyavumbuwe ku vyerekeye ubusaza: uko umuntu agenda akura, hari ibigenda bisaza hakiri kare, nk'imitsi, amagufa n'ubwonko. Sclerose mwisanzure, imitsi igabanuka vuba. Havumbuwe gusaza bigaragara mu bwonko, higabanuka rya grey matter, guhinduka kw'imitekerereze no guhungabana kw'intekerezo kw'ivyiyumviro. Abashakashatsi bavuze ko mwisanzure ibintu vyo gusaza gahoro gahoro bigaragara mu gihe gito cyane cyane ku ruhare rwa microgravity na radiation. Umugwi specimen batumye dushobora guhuza ubusaza n'ubuto mu buryo bwo kumenya uko ingingo zihinduka mu gihe gito. Mu ncamake,
Spaceman abenshi nka Scott Kelly batanguje ubushakashatsi buhambaye bugereranya ubusaza n'ubuto mu buryo bwa biomarkers, imbaraga z'ingirangingo, ubushobozi bw'umubiri n'imikorere y'ubwonko.